intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama abandanya atwereka agaciro k'abavyeyi, aho yatubwiye ati cankwe se aho yabandanije atwereka yuko abavyeyi ubwami bw'ijuru buri munsi y'ibirenge vyabo. Faqad jaa jahimatun ila nabiy sallallahu alaihi wasallama yastashirahu fil jihad. Umuntu umwe yava mu muryango w'abajahima yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama aje kumusaba impanuro kugira agende kugwana mu ntambara nyeranda. Aho umuntu yashaka kuja kugwana mu ntambara nyeranda aza kubibwira intumwa y'Imana, ariko twumve ko intumwa y'Imana yamubwiye. Wa muntu yabwiye intumwa y'Imana amubwira ati ya Rasulullah, aradtu an ughazziwa faqad ji'tu astashiruka. Ati ewe ntumwa y'Imana, inje ati ndifuza kuja kugwana mu ntambara nyeranda nanje, ariko inje kugusaba impanuro. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, ntumwa y'Imana yaciye amubwira ati halaka min ummi, ati mbe woba ufise mama wawe? Qal naam, acavuga ati ego ndamufise. Qal, intumwa y'Imana acamubwira ati falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Ati genda subira inyuma ugende gufasha umuvyeyi wawe, ugumane n'umuvyeyi wawe, ntihagira huja. Naco gituma mw'idini rya Islam badusaba no mu gihe tugiye ku rugendo ko twogenda tubwiye abavyeyi bacu. Igihe twoba tugiye ku rugendo ko twogenda tubwiye abavyeyi bacu. Akubwiye ati guma ngaha ntihagira huja, ubwo rugendo ushobora guhuriramwo n'ivyago. Akubwiye ati genda, akagusabira n'igisabisho cyo gushika amahoro iyo ugiye no kutazohurirayo n'ivyago. Kurashobora kubona iyo ugiye ukabona ati ngiye ahantu hameze neza, ariko ugasanga ahubwo wijiye mu vyago gusumba. Ntumwa y'Imana yacamubwiye ati falzamha, ati genda rero usubira inyuma ufatane n'umuvyeyi wawe aba ari ugumana nawe, fa innal jannata tahta rijlaiha. Ati kubera ko ubwami bw'ijuru buri munsi y'ibirenge by'umuvyeyi, yani buri mu gufasha umuvyeyi wawe no kumukorera ineza. Tuko duniani kulingania dini, tuwafunze mema yaliyo kitabuni, kwenye Qur'ani na sunna za peponi na akhera pia.